God name nawe numusore kandi ashushe Bidondo ariko arasaza ubya mugore ashobora kwinjira mu gakino atazi ibyo ari byo Bidondo yazangwa aje gucura umugore ngo asubire mu rugo agasanga izari magera zageruwe sivyo none baza ko mwo mwanya byo ca bigenda gute je confise ukuri kose yuko Bidondo na madam yake amani kanarareka nagakino bariko baradukinira ahubwo nibareke kuto areke gufata umwanya sinzi Bidondo na Bidondine bameacha no okay je ndafisa ama audio iri exclusive muri Isaac TV na handi zobisanga moja ndaguimwe nacho ushaka twumvishe audio nakusikilizisha yande ninde ni audio yande none wewe ushaka audio none reka ndaguya Bidondine ingene yapanze yandikirana ni God name yani fanye kiki kwamba kwa sasa nimeachana Bidondo niko na wewe Erega ntashobora kukubwira byose. Haiwezekani hiyo ni kunikosea adabu. Kwa nini ananitraile? Na mimi nauliza tena anijibu kwa nini ananitraile? Kama ikifika wakati yeye aniridhishi mimi mahitaji yangu. Wanaume ni wamoja lakini kazi tofauti. Uliza kwa sasa bakiniambia sasa tunaona umemposti huyu jamaa ndio wako nafana nasema no comment. Sasa sijui tutawajulisha baadaye lakini mimi sitasema kumtandao lakini mimi na post tu kwa Facebook. Sijui wewe sasa ndo watatafuta sasa wakuulize sana. Sijui sasa wewe unaisikia aje? Uko tayari au? Bidondine alikuwa bigira ndinga. Akabwira God name. Tusikitike kidogo jamani. Isaac TV ho. Yes, 1 2 1 2 1 2 kumekucha Africa. Kitaki imeota nyasi. My name is Isaac Classic Juma Jukes behind the camera. Ini exclusive, nindi exclusive nziza cyane saba yuko kinigano zo gukurikirana kuva mu ntango cyamuherezo. Ariko kandi nuheza gukurikirana ucutanga link cufata kinigano gihereza abandi bagisaba gihereza abandi bagihereza abandi maze tube benshi dukurikirana Isaac TV. Isaac no musiniki canke habaye iki? Hey, Jadix the Blacker. Uno mutipe hariho story nyinshi ziko ziramuvugwako. Ariko kandi numwe mu bantu ariko baravuga sana kuri social media ati ari ibintu amaze bisabana kuri social media Bidondo na Bidondine ngo bahebanye mnavyibuka story yacenga kuri Isaac TV yose ibigano tarabibona subira ngaho hasi urabibona. Uno mutipe rero yavyiyamirije sana tivyo bintu basani twiharaje tuvyihoze ati Isaac ngo ndabaho ukuri kose ingene ibintu bimeze. Jadix the Blacker mzee wa miha vipi bro? Mzee wa nini? Basi. Ni sawa Jadix. Yani go fresh, niko poa kama kawaida kama dawa yani kama siku ile au vipi? Nene uzobizobe canke urifuza kuzokwigumira kunyene black. Nona uri kunyita umuntu yirabura Isaac ko nawe ariko uyita. Okay. Nanzi ngubaye nka babandi ngo rirabura ngo sinzige. Nanzi ko mbaye ico kibazo kandi nawe wirabura nagira ndagufate. Okay. The Blacker. Amazina unyakuri haja ni? Ya amazina yanje nyakuri nahawe n'abavyeyi nitwa Juma Nkunda. Hapana Juma Jokes mugabo. Juma Nkunda Jadix the Blacker mambo kama hayo ya. Bro, jenda kuzimu muziki kuva kera vraiment. Umaze imyaka ingahe muziki? Na niyo nibuka. Myaka ni myinshi. Uri muziki. Myaka ni myinshi. Twaratanguye game nibaza je natanguye umuziki bwite studio ya mbere ninje 2012 muga iyo 2012 nibaza yuko sinariko ndakora umuziki mvuga ati ndiko ndabikora nkuko ndiko ndakora akazi kuvuga ko no banatanguye gukora umuziki ndabifata nk'akazi no hera nko muri 2017 ya imyaka yose Jadix bibaza yuko hari n'abarundi 10,000 bakuze mu Burundi abo ni bakeya nyavram uko abo bonye kuri page yanje ya Facebook ndabarenze ya Okay sawa social media abaririmbye nimukunda kuzikoresha cyane babarundi cyane si cyane ivyo ninde yabikubwiye ko abarundi badakunda gukoresha social media abaririmbye b'abarundi ivyo bikura hehe ndavye YouTube yawe kuva ni yakuva ryari nako ndayiraba none je nimba ndayikoresheje
nkaba ndiko ndayikoresha mugabo wo tumuvuga ati abantu bayisuiva si benshi urumva nabarundi ntabwo arabaririmbye mugabo nibaze yuko nta muririmbyi w'umurundi gushika no mwaka tuko turavugana adafise YouTube, Instagram, Facebook uwo niyo bari mwino game yo yarasizwe n'amajambere. Nice. Yeah. Jadix iyi look ya umutwe isigura hariho amastori yari sinzi post nawe na kuri Facebook sinzi na nabibonye ngo no mutipe ino mishatsi yashobora kuba yikoresha nk'imiti ariko yaranse gufata yiste byaranse gufatisha ariko gumupambana. Jadix is romance rabise kuri yaani mwanangu yaani nakwambia ni shida. Umuziki ni ngorane. Uko bukeye uko bwije umuntu umva ibintu byinshi mara Jadix bamfatanye n'umudemu mara Jadix yamenye ibanga sinzigi uno musire tuje kuri my look umushasi ngo ibirozi ivyo bintu wabibonye hamwe byo batari gwa rusaku rwanyu mukunda gukoresha burya mishatsi ko ubona ko isanzwe ahubwo yanteye n'ubwoba vraiment you look bro ibintu nibiki washize mutwe n'amatentire sava ariko menga warengeje nawe oya sinarengeje kuko nkuko nari gushobora gukoresha ya bleu ya rouge nashimiye gukoresha yera jaune blanc ibintu nk'ivyo mugabo nibaza ko sibirozi ahubwo nashatse guhindura look nkuko nshobora kumwigipara nkuko nshobora gushiramwe amazera ariko uburozi urabwemera oya ntabwo wemera uburozi ndabwemera nta na gatoya kuko muri societe mbayemwo sindabona umuntu yabatejwe imbere n'uburozi cyase ndabona ngo umuntu ngo yagiye kuroga kugira ngo bimugendekere guca ntumbaze Freemason we ntayo wemera oya ntanemera kuko Freemason ni dini ni nkuko je ndamaze gucagura idini ryanje je ndi mu mizirmu none ushaka nje kwemera indi dini gute kandi sanzwe mfise dini yanje hama rero iyi look ni me change look novuga ati ni nko kwimanifesta je ndashobora kwimanifesta mu kazi kanje ka buri munsi ahantu hose ngiye deja ntaranavuga ushobora kuvuga ati ujya direct no muririmbyi ibire biri mu kintu kimwe gishobora kumanifesta uwo ndiwe ntarinze kuja kure ntarinze ngo ukora za pocket ntarinze kugira ibintu byinshi umuntu gusa kuravye ko acabona ati ugiye no muri ikintu nk'ico utabikoze urabona neza ko batokura kuri muri udisize ivyo bibo sico bisigura wambajije muri vyinshi bigize umuririmbyi nakubwiye ikintu kimwe sawa by the way big up sana je nariko ndaraba kuri YouTube yawe Jadix the Blacker niko witwa subscribers amajana 852 1k ku ndirimbo yawe nshasha nzogutereta kushaka no mwanya video nziza cyane bakunzi ba Isaac TV bayirabe ndaza kuyensiramo ngaba ma montage ariko uko biri kose dushaka kumenya izi ndirimbo ruko rasohora kandi ni video nzogutereta n'izi video nziza cyane kandi ni ndirimbo itambika neza ariko ntirinjira mu quartier ntirinjira mu bantu neza ingoraniri Jesse ribaza ko bari ingorane kubera we wavuze ati ngo abaririmbyi ngo ndiko turakoresha ngo ama social media ahubwo abafanzi nibo batako barakoresha social media ko twebwe ntitujyama turakora ikintu cyose gishoboka kugira tuje update n'izi mbuga ngurukana bumenyi mugabo novuga yuko abanyagihugu muri rusangi mu Burundi ntibaravyijukira mugabo je ndashima kuko maze gusohora indirimbo deja imaze ko iminsi 3 yamaze ukwiza 1Q partage zirabandanya abantu benshi baguma bayimbaza feedback indirimbo ifite ni nziza cyane deja ku ma studio nga namye ndayumva abantu bari za Carama Ngozi hehe bariko barambwira ko indirimbo yamaze kubageraho nibaze rero nimbuno munsi bitameze neza uko uburyo buzobandanya buja mu abantu bakaronka ama smartphone ari benshi nibaza yuko bizoteba bigenda neza nkuko natwe dushaka ko uno munsi novuga ko bimeze neza nkuko dushaka vy'ukuri sawa The Blacker urukuri duka kuri social media abastari yo mpamvu abarindi no muziki wacu tazigera utera imbere sinzi ibiki ibintu byinshi ijya post nkibona nibaje ibintu byinshi ndakubaza ati oyaje ibintu niko ndabona ku mateleviziyo yaje biraje sinabitahura Bidondo na Bidondine ngo bahebanye we ati nibarahebana hari icyemezo bifitiye bwana The Black yani kwa Kiswahili wanasema ni fununu unaelewa nini maana ya fununu urukuruku
yani haragera igihe bavuga ati ngo urukurukuru niyo nkuru mugabo kaca abana n'abandi bantu bashobora kurondera kiki kiki bagakuita kiki ku poto yani unajua ukipiga kiki ku poto no kuvunika uvunika kiki rero barazipanga mu gasanga kiki bazipanze nabi kuko novuga Bidondo ndakwana ntaragucamwe ushatse kuvuga yuko bijya byose tumaze imisi tubona batirana amajambo Bidondo namuhevye Bidondine namuhevye Bidondo nibiki God name akabyinjiramo ngo niyo atwaye umugore w'abandi ibi byose amajambo makini sivyo rero bwana Jadix Isaac Classic Jenny baza yuko maze kubona link ndumuntu ndakurikirana link z'aba ririmvyi gose nga mu Burundi kandi ngakurikirana link z'ama televiziyo ya ma online mugabo iyo maze kuza nkabona titre gusa ni Bidondo Bidondine sijui ma God name cool sishobora kugurura kuko umukino bariko barakina siyo ejo bundi ari umukino wabaye wa Lolilo Loliane mambo kama hayo nikasema hii ni kiki kuna wasanii fulani sehemu tulikuwa ndababwira iyi ni kiki bambwira kiki why gute ndababwira kenshi izi televiziyo zo mu Burundi ni kweki tudakora turisiya ikweki dukora ugira turonka amakuru gusa dukora ugira turonka ama like why utoshika musite kugira utohoze inkuru nyakuri ati gute urumva ndavuga ati genda baye indwi 3 Lolilo Loliane ni mtasanga ari kiki je hapa mnipige ngumi sasa Lolilo na Loliane wako wapi wamerudishana nibigeze bavana zilikuwa tu ni kiki Bidondo Bidondine vile ni barahiba na wala God name wapendana na Bidondine hizo tu mimi ni fununu nimezisikia kule na zikanikutana hapa kwa ubishi wangu tu ukawa faida sishobora kuvuga ivyo ngandi ku televiziyo mvugiyo sinabikuwe ego hari ikintu bakunda kuvuga ati kwinjira mu buzima bw'umuntu sibwiza mugabo ifo ko tuze turabaho yani tunawapa makavu makavu na makavu yao makavu live ndio Bidondo Rena Bidondine kama njo Bidondo ni msanii mkubwa na mheshimu na namkubali kwa vile kwa Kiswahili tunaweza kusema kama ndio amefulia siku hizi asikiki lakini atafute njia nyingine ya kurudi katika hii game na siri ya hii game ni kutumika sana sio utafuta kiki ambazo hazina maana tunatafuta kiki kule na kule nini ndiba za Bidondo ibinamaze ukora mwino game je ntavyo ndakora mugasi shobora kubona ngene strategy zingene ugaruka mu bantu zo bazamuheranye mpaka akinishe ndoa indoa ni kintu badafinisha none nindira kwanza ari umuntu ariko turakunwa ashaka kusayibaza ati nuyo Jadix nashaka kiki kiki majambo make tusigura abatavyumva kiki ni kwibeshera cyangwa gukrea inkuru kugira bakuvuge hata kama nataka kiki natafuta kiki kwa Bidondo mwenyewe anajua kama hii game ameshatoka na kiki lakini Bidondo na kiki ilikuwa zamani jengo ndiko ndavuga ndabe kiki ubonyene no canda abantu bari muri circulation kubera ndabazi ndiko ndababona mugabo gusa nashatse ibintu bihagarare gukinisha indoa tuze turabwizanya ukuri umugore mwaga imbere y'amategeko murandiswe ugacuvuga ati je ndi muri ivi kugira arengaruke mwaka gakino reka ngende ku mateleviziyo kira muntu wari wese niyamenya ati Bidondo yawukanye na naka ni hazoca za kurondera amakazi ya Bidondo oya siko bimeze oya okay nkuko twabivuze umuntu ko turakunda umwana urazi ko Isaac TV dushaka ibintu umuntu avuga ibintu byo guhuruduka hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati ibintu byose uri kurabivuga kubera nawe uronkere ko dawe ibyo twita makiki dushaka hariho ico icemeza yuko koko ibi biko ravuga atari byo koko bari uko bari mu bijya byose bavuze ari kubesha Jenda fisi icemeza guti cyane icemeza ijana kwijana ndagifise mugabo nagira mbere nk'uvuni akagoye Bidondo gatonye urabona ari karafinisha indoa ari karafinisha umugore wo mu nzu bambikanye impeta batatu urabona uno munsi impeta deja hajya yamaze guta umugabo God name nawe numusore kandi ashushe Bidondo ari karasaza ubya mugore ashobora kwinjira mu gakino atazi ibyo ari byo Bidondo yazangwa aje gucura umugore ngo asubire mu rugo agasanga izari magera zageruwe sivyo none baza ko mwo mwanya byo cabigenda gute je konfise ukuri kose yuko Bidondo na madam yake amani kanararika naga kino bariko baradukinira ahubwo nibarige kudu
Turachakere chemeza kwa ragakino. Chemeza. Ni cyane. Chemeza tu. None nakikuzanira uraza kucuvuga ngo Jadix ngo arondera kiki. Oya, Jeffrey uri akizana. Jeshaka arabakozi ba active. Avuga ati ego vrem. Mimi stafutagi kiki. Kandi Bidondo kugira jengere aho yageze bizontwara igihe kinini. Ariko bisaba gukora. Uno musire Bidondo ari yageze ko akora ko we warafise na fondation yarabaye neza iraba bien nta muri ndibaza ko atamuntu umwe mu Burundi Bidondo atamuzi ahubwo nafatiye ya fondation yiwe ayikoreshe akwiye kuyikoresha areke gufata umwanya sinzi Bidondo na Bidondina bameacha no okay je ndafisa audio yuko ndafisa audio abibeshuza gisi walivyopanga mbinu zao nini muganda gwa ya audio nuko yena shora kuyaguhanga uro Jadix uduje rero tukabiri dukora ko rusako wa mugabo aho twatweretse amarudio cyo kuyatwumva iskire uno musureme kudakora mu rusako urumva urusako kwa tungere rumeze tukora mu rusako ruri VIP urazi rusako ruri VIP ni ngo rusako usanga rurimo ukuri kwinshi indani wewe watugiye yuko ufise ukuri urazi umuntu atanze urusako ngene bamwita mu Kirundi urabizi umunyarusako nanushaka ndaguha urusako chaka duhe inkuru nyayo guha urusako kubera ahantu nabikuye nibanga ntivyoboneka neza nibanga gusa nashaka ndababwire bahagarike stop gukinisha urugo rindira kwanza nibanga Bidondo we undi muntu sawa turakora ama showbiz turondera ama showbiz ashobora kuturiha showbiz ashobora kuduhemba nawe uri muri showbiz no munsi nawe uri muri showbiz ntabwo ndi muri showbiz twemese rero yuko ibyo uravuga bifite umvise Jadix ndatanguye showbiz azoba ari showbiz mvuga ati ni showbiz ishobora gukora kuri banki nkasanga ko harika akantu kinjiye muga ya showbiz nzokora nga mukamenge ugira bumve ngo natandukana n'umugore mu Kibenga mu Kirundo mu Inga Ngozi Jadix turere kuja kure ukuri nukuhe twemere gute umva bakuzi ba active atwemeze gute twokwemera yuko ivyo uravuga ari byo kuko attention umugore amaze kuja imbere ya kamera akavuga ati jewe narayibanye n'umugabo wanje umugabo avuga ati jewe ujya mugore wanje tukiri kumwe harabaye amatata agajyanye nawe umuhungu bakundanye bagaterana amajambo na Bidondo ibi byose ugacuvyita gusa facilement ngo ni kiki ngo sivyo bariko ari nagakino barimwo ntutwereke icemeza twovyemera gute tukwizere gute Isaac ino game ndayirimo kandi mu bantu bakurikirana ino game je nibaza yuko ino game ndayirimo kandi ndayikurikirana nimekupa nani mfano wa kwanza kwa Lolilo na Loliane wabitawe kandi wabibonye rega bijya bya Lolilo tubi nimba nihenze twarigeze gura ndakubwira kajya nagakino barimwo reka reba sino nga kwa Bidondo ndakubwira ko aragakino barimwo umunsi wamenye ko aragakino uzocuza ndakumvisha ama audio yose nga sababu niko nazo hapo oya tumaze kuvyumva iwawe kandi nawe uvuze ati urafise ama audio nga niko na audio uvise imwe canke zibiri nuko bakuze na duheze ikiganiro twumvishe audio irakumvisha audio ibintu muriko muraturemera mana asubuhi buri munsi mu gatondo umuntu avyuse sijui Bidondo na Bidondo paka Bidondo muragenda mugamutora umugabo w'abana bangaye batatu akasitwebwe akacaza na emission sinzi ikiganiro akasitwebwe n'abana batatu ari kararira kuri kubera showbiz ariko sitwebwe bro showbiz namlipa ngapi navyo tukomenya tumvise ayo audio tumvishe kugira twemere neza yuko ivyo bintu uri kuravuga ari the black Jadix none hagira meni banga biza Jadix ngene meze nta rusaku nigera mvuga ukorerako kandi umuntu yazogenda akabwira ngo Jadix ngo ngango yaje ngo arambwira ngo ibi sababu ogererako mimi nikiamua kukuchana na kuchana ni betaro bro nakubali michano ndo style ya wana hip hop safi twagiye rero tushaka gusa vya Bidondo simbaye free kugira ndabiguhe mugabo menya yuko showbiz yarapanzwe mugana namwe nagira ndabagarukeko imbere yuko muja kurondera amakuru cyangwa mukora iki niki bamuanza mutoze vy'ukuri gutoza kwacu nukunyene urumva tumaze kumva inkuru umwe akayemeza undi akayemeza tubabikwiye yuko tukorera amakuru tukisha audio imwe yingene showbiz yapanzwe oyo twagiye umaze kuyumva uracukora iki muno mwanya kuko maze imisi mbona umenga amaraso yahagaze mu bantu niki haca habiki
tuvyemera amaraso ashatuza vraiment kandi rero ikindi nacyo duhanura Bidondo na Bidondine tubazana ngaha tubahuze tubabwira ati nimuzosubire kugura ivyo bintu jewe kandi ashaba bihagarika ikintu cambabaje nuko vyashitse kure mbona vyavuzwe sana mpaka baraza kuririra mbere ya mateleviziyo kumbe ububeshi gusa Isaac njengira ndagura usako ini exclusive muri Isaac TV na handi zobisanga moja ndaguimwe nacho ushaka kutwumvisha audio nakusikilizisha yande ninde ni audio yande none wewe ushaka audio none reka ndaguya Bidondine ingene yapanze yandikirana ni God name Bidondine nyene kambana numvye ko ari hiyo Sasa ni hivi. aha hii lakini nakupa moja sawa nizingaye haja kisindi Sasa ni hivi. Nitaka kabla kwanza sijaenda kuandaa kipindi niwaambie pange program. Sasa nilikuwa nataka hivi. Tunajua kama watu wanajua kama mimi nishachana na Bidondo inasibi yake Aisha viweka hadharani kwamba mimi naye tumeachana. Sasa mimi nitaka nikuombe unisaidie picha yako nzuri. Kisha ni post kwenye Facebook yangu. Yaani Facebook zangu zote 5. Taandika iko maneno utaona. Sana kwa mimi yangu wa Facebook. Kisha watu watajua. Yani nifanye kiki kwamba kwa sasa nimeachana Bidondo niko na wewe. unasikia Yani na posti lakini unajua sio kweli tunapenda. No. Sasa sijui sasa wewe hiyo kiki utakabiliana nayo vipi? Itakuaje? Utaiweza? Wakiniuliza kwa sasa wakiniambia sasa tunaona umemposti huyu jamaa ndio wako nasema no comment. Sasa sijui tutawajulisha baadaye lakini mimi sitasema kumtandao lakini mimi na posti tu kwa Facebook. Sijui wewe sasa ndo watatafuta sasa wakuulize sana. Sijui sasa wewe unaisikia aje? Uko tayari au? Bidondine alikuwa bigira ndinga akabwira God name tunafanya hivyo lakini tunaigiza why tunaigiza ndugu yangu wewe waza yuko uno muziki uno musi jewe ndiko ndakurikirana iki kiganiro uno musi ndo mufana wa Bidondo afu nikutane kama ilikuwa ni exclusive nikutane anaigiza ndugu yangu jenzo bandanya gute kumufana aise ndababaye kabisa uno musi mimi nahuzunika sababu mimi nani Bidondo ni jamaa yangu tunashauriana tunafanya nini lakini nani yojuwa iko simaga none ushaka ugambe nagwaye vyambe ushaka nibi ndakubwira vyavuye nakubwiye ko ino game ndayikurikiranira hafi mugabo ibi ntibisana game nashaka ndamuhanure Bidondo nka Bidondo strategy yakoresheje kugira amenyekane mu Burundi bwose naho yagiye nijya nyene nagenda isubireko mugabo areye gufikinisha urugo hari ibintu badafitinisha arashobora kubikinisha no musi hirya ejo bikamunanira gusubiza mu ntuze mu buryo ugasanga ari karahangayika ugasanga twebwe abagenzi twe turiko turaja guhangayika azarakinisha ibindi bintu shaka kuvuga ko guhera kwa God name ujya mukobwa sisi bavuze yuko afisinda bajya bose barabapanze audio umesikia vizuri shaka ndakumvisha izindi Brega naishiwa shaka ndakumvisha izindi abatumvise igiswahili byari mu Giswahili basigure mu Kirundi gato yari yavuze braz jeni waze yuko amajambere yageze nga turi East Africa umuntu atatahuye uzomusigurira nawe yavyumve hanyuma ariko bwira God nibaza neza yuko ukuri kuvugwe nimba twe dushaka kuja mu bimenyesha makuru tuvugwe dukore apana kuzino musi jeni nakori eske nkubu dufate okay Bidondo aragengaho ni makiki yapanze n'umugore wiwe nta kintu gishasha uciyunzanira sumwanya azoba ari karatakaza samajambo azoba ari karaha abanyagihugu ababanyi iki niki umva bizoba bimaziki turanurana just Isaac ntuzuramurondera Bidondo kugira ngo mukorane gusa sinzi Bidondo shaka makuru no mu buzima busanzwe ndazi ko ari umugenzi wawe ushobora kugenda nawe ukamuha impanuro brother we ni grand frère tena msani mkubwa dukore guca we nimba kugira ugaruke muri game bigenze guce mugabo ikintu cyambabaje nico kintu Bidondo yakinishije urugo yemwe nico kintu cyo kuja gukinisha urugo y'abana umuntu mwambikanye impeta ukaza gukreba ibintu nkibi si ibintu vyiza ndababaye hari hose ni Bidondo nashaka ndabamenyeshe ko atari ivyo sivyo
kandi nundi muririmbyi cyangwa umuntu weba afite ingendo nk'iyo vraiment jewe namubonye sino mwihangani no ibi birateza imbere umuziki wacu ahubwo biwusubiza inyuma none nanje nakubwiye nk'ubu genda umufana wa Bidondo nk'ibi ndabibonye ciyemenye ukuri wibaza ko no bandanya kumufana eske ndabibonye ndi mu Rwanda ndi Tanzania Jenny's television no camvuga atabwo sinzosubira kugura kwera mudutoreza amakuru atariyo yes dutuzana amakuru yo ahubwo tuba dushaka ukuri ngura nk'ubu deja warabibonye byaravuzwe uciye uduha ukuri nuko nyene dukora birakenerwa yuko umuntu aba afise ukuri kose akagushira hagaragara niyo mpamvu tutari kuduha auditoire kuba barasana cyane kigenda gushimira jewe ndagushimire mugabo gusa sinyohewe kubera iki je vraiment nivyo ndababaye ariko kandi handi leta ndagyoye kuko kuri kuragiye hagaragara impamvu naryohewe nuce bihera nubwo tugo turakorera mu gifurifuri ifo twiyemere turacafise umwanya wo gukora turi 2020 twagiriye ubuntu dufisa amamashini agezweho dufisa producer beza uravye rero imyaka iheze Bidondo yubasa izina ntiyari umuntu wo gushaka kugendera ku makiki ahubwo vyasaba kuri vya bikorwa vyiwe bikaze yakora vyatumye tumumenya vyatuma bose bamumenya vyasaba yongereze strategy yakoresheje kiriya gihe azongereze n'izubu asubire mu kibuga mugabo nashaka asubire usubire umurondere kujya wamurondeye ukarondera n'umugore wiwe ukarondera na God name basaba ikigongwe public kurukimana basabe ikigongwe abafanzi babo kuko barakoze ikintu kidasanzwe ku muziki w'u Burundi barakoze ikintu kidasanzwe mu bantu basanzwe bubatse ko hari ikintu mu Kirundi bavuga ati namabanga yabubatse hajya barayamena just uba mabanga yabubatse yamaze kuyata kuko wamaze gukina drama yani unayigiza ugacukura impeta wambikanye no mugize wamaze kumuta deja uravyumva wewe urubatse urabizi Ok, merci beaucoup. Ebalé, nalikubona Jadix. Jadix, merci beaucoup. Merci ndabashimire nashaka ndababwire munkurikirane ibikorwa birahari nzogutereta iriho video. Wowe ukoresha ibikorwa? Yeah. Nabire to 2020 ariko kandi nuzokwemera abazozana amanyanga buri gihe. Kabiri ubusa 2020 niko bayitwa. Tukore video clip hama twidandaze twebwe nyene apana kwidandaza mu busa jewe nidandaze kuri banke cenge ndasange yaragaragara just nagira mbwire Bidondo iyo abikoresha ubwenge kuri banke nk'ubu nyene amafaranga bamaze kwinjira muga izi drama tunacheza aziniachia 5 ndugu yangu shida Jadix the Blacker Instagram Twitter Facebook TikTok imbuga zose wandika Jadix the Blacker ugira ukurikirana ibikorwa byanje merci beaucoup ciao ciao Tusikitike kidogo jamani. My name is Isaac Classic, Juma Jux behind the camera. Nakini noreza ngaha mwavyumvise ibyo tumaze imisi tubibona byose yari umukino. Juma nkurako kamera. Isaac TV. Oh.